abantu benshi bagwa bamugera n'abatama n'abajene bibaza ko kubera iki bajya batama barirondera amafaranga bacaza kurondera abakobwa ati amafaranga bafise bahendesha y'amahera yiwabo azo kubera ko mwikingira agwaye 200,000 tasima no uko nyene bibaza ko kubera iki afise ashaka guhereza kumugera urumva ashaka guheko donc ugiye kubaka umuntu mugiye kubakana mwahuye mwese mufise abanya 32 mukana umva mwese mwahuye mukuze rero kubera mwahuye mukuze n'umwana w'uwundi ugiye mu rundi rugo hari yindi mico atajya yiwanyu kwa mama wawe rero kujya ugiye mu yindi mico d'abord uzokwiga ya mico yiwabo banzu wige ubamenye bakunda iki bankiki urumva donc ubamenye d'abord uce ugira ubuntu muri wewe no kwihangana kuko ari gihe nashima usanga mugabo agukunda nyoko buki wawe ugasanga nabi mutuma tigenzura ndende mukobwa ugaze ntumushaka bamama buko abamama buko bukigiye ndugu yangu yo ndiyo ni 70 2020 na manuvo model urashaka kugenda mu rugo usanga nyoko buko vraiment ashisha mu madambo rero basanga wanashima nyoko buko akavuga ati ujya rugore utavyaraho none wowe mukobwa ufise ubwenge uja kuragabanya uko buko wambaye deshire hariha nk'umunyamuti nyene urabona ataco bitwaye basha abakobwa ndakunda kuguhanura generation tungana menya ahantu uri ambara nk'aho hantu buri jenda gwakarorero jewe jende ku kazi impuzu je nambara ndi ku kazi nizo nambara mu hebiri dufea kandi nizo nambara ku kazi nizo nambara ngiye gutembera biratandukanye kandi nizo nambara ngiye gusenga biratandukanye cyane ndazo rora mastati yanje jenda ni par exemple jina bise mutipe twigeze gukundana mu mizoma ngi wabo nagina nambaye idira nitandira bien baravuga ati nimiri murambara yambara kabutura rero umuntu wese yambara impuzu ivaye nariye ari mu iba agaciro kandi umukobwa sometimes gutunga impuzu ziguhesheje agaciro ni byiza apana kwama zidashire sinzi gura n'ibintu biguhesha agaciro kuko nyoko bukwe wawe nubwo usaravira mu ganda wambaye idira nagatandi nazovuga mana ya umukazi wana n'uyo ko de warasha baguye bugagaragaza kwishuriwe basi gushingiza ko babivuga kandi ugiye kurama nyoko bukwe wawe nakajipo hagera ngaho nubwo wagise nkani mire gerageza nimba kanzu k'igitenge kagere ku maguru vraiment nubwo ucinyura akaca kumugwana makofi mu rugo menga wagiye kwiga karate agakubita ataco mupfuye byo vana basi n'amakosa agarumse ngo tutagwana ingo zitunze byinshi ingo zitunze byinshi utangwa kujya ngumu rero ndavuga ati kwihangana bifise limite donc urafise aho ugeze ukavuga ati nukuri aha nukuri ndarambiwe utanga gucika intege kuko hariho n'abantu usanga ngo bamaze umwaka umwana mu cyumba cy'abana undi arara mu cyumba nyene araryamamo rero urumva muri iyo ka basi tube séparé habari impamvu muri ico gihe rero wowe uri kuhanura abakobwa bakiri bato nkatwe ati ni mubanze murondera amafaranga nimwihute kubaka mu gihe muzobona vyase muzoca mukurameza mugende niyo kantu urumva ubahamye mananje navuze ati yego azokwihangana mugazo umwese nintuza erega hari uzosanga mbere n'umugabo atamucamo mwasanga ufise ugize umukoshi mugabo arahucamo mwizina rya Yesu ubani mundi nuko rero bimeze bon kubaka umuntu yavuze ngo kubaka ngo nibanga rikomeye cyane rero muri abo mabanga n'amabanga arenga 1000 sivyo babubakiyeko rero wowe ufise ibanga ryozo babubakiyeko genzo bafise ibanga ry'iwanje nzi bantu bakiyeko bajya afise amabanga yiwabo rero nibaze vyuko ngo bazo kwihanga cyangwa baca bomoka kila mtu na shwa yake munsi na mahitamo yiwe kandi urashobora kubana n'umuntu atari wiwawe bibaho bikagenda ibyo n'ibindi tuzobivuga mu kindi kiganiro n'abantumira
rero bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko mumeze neza haba ari mu Burundi cyangwa mu bihugu byo hanze kuri micro muri kumwe na Benishu kuri kamera ni Fresh turi mu kiganiro nawe bivuze kwiki uwo munsi ufise umutumira adasanzwe umujournaliste nkanje imbere ko twinjira mu kiganiro imbere ko tuganira byo twateguye kuganira reka ndamusaba bidondore aramutse abakunzi ba Roy TV mimi ndakwakiriye. Oui, merci beaucoup. Hello abakunzi ba Roy TV, j'espère que vous allez bien. Moi ma part mezene ndashima Imana. Nitwa Mili cyangwa Mili Fifi bana nawo kunyita benshi banzi kuri Mili abandi kuri Fifi. Mugani Mili Fifi fatanye. Oh, byose birafatanye. Ariko umenga uvuze Mili Fifi umenga hari handi mazina bagize abbreviation. Mazina yose nitwa Irabaruta Mili Fidelite. Rero candari gira rigufi kugira abantu ntibibajene. Ya Mili Fifi. Mili Fifi. Hari abakwita Mimi, hari abakwita Fifi. Urumva ayo mazina yanje. Ariko umenga nturahetse. Ni okay nitwa ko nkorera ikinyamakuru STV. Ego nibyo. Murumva ko turi kumwe n'umujournaliste nkanje urumva ibintu nibiza kuba byoroshe nababwiye ngitangura rero arabaramukije arabidondoye n'umujournaliste wo muri STV avuye ko twinjira mu kiganiro Mimi. Bameze neza wo muri STV. Ko turashima Imana tumeze bon. Ba MC yandi bafata bose bameze neza yatumeze neza turashima Imana. Okay, aho ni byiza cyane. Avuye ko tuganira rero umukobwa nko mubona ngaho mugambi bwa Roy TV abantu tumaze iminsi dutumira muri Roy TV baza baberewe umenga bagiye ku rubanza ni kubera iki Mimi wowe urarengete. Urakoze cyane mugasi kirenga tu. Oya vraiment asha pana bisanzwe n'ukuri. Byakweshe. Kubera ku kirato ipantaro agapira n'ukuri watwitegure bidasanzwe. Merci beaucoup urakoze. Uraberewe cyane. Nawe uraberewe. Ndabisuyemo ako uraberewe gose. Thank you. Okay. Merci beaucoup. Nababwire tugitangura turi mu kiganiro nawe bivuze kwiki. Tuvuze ikiganiro nawe bivuze kwiki murazi ko bitaba byoroshe. Umutumire tuba turi kumwe turarabira hafi ibintu bitari bike. Ubu munsi rero ndi kumwe n'umujournaliste nkanje urumva nibiza kuba byoroshe turaganira ibintu byinshi biza gufasha imitima ya benshi. Ubu munsi rero tuzakurabira hamwe ibijanye nabahabara. Ahi wanyu abahabara barahari nimba bahari muri commentaire nabwiye kwiganira ari nawe bivuze kwiki muri commentaire nawe urafite ico bivuga ko nimba bahari gute mbega hari ico bishobora kwica mu mukibano canke mu gihugu nimba bo babahari. Turi kumwe rero na Mimi umukobwa aciye ubwenge tuza kuganira nawe turaza kugira ico dushitseko turaza kuvugana n'umukobwa w'umunyamuji entre ndabibabwire niba ntababeshijewe entre abantu baranyitiranye benshi abakubisha kuvuga ngo miri gusa n'umuntu like umuswahili abandi bavukiye mu muji abandi umwana wo mu giti nta birenze ni kuri kwimana uretse gusa ko umuntu bivanye nkeka n'imyifato yiwe ariko jewe ndi umunyarutana nakaranga muntu yanjye umunyarutana kandi apana kuri centre mba mu musozi ya Rutika yero bayita Misiri ubwo nayo twavuke ngaha oya vraiment jewe Bujumbura ndahaje vuba vugisha kuri Mimi si byiza kubera byashyira na Bujumbura 2008 ya haraheze igihe kinini haraheze igihe mugabo sindi umunyabujumbura ndi umunyarutana ndabisubiyemo ndi umunyarutana okay yego kandi ufite amazyo ni sawa Mimi turaza kurabira hamwe rero ibijanye n'abahabara. Turakunze kumva ngo ujya n'umuhabara wa naka uciye ngaha hari kumva ngo ujya n'umuhabara wa naka uciye na hari kumva ngo n'umuhabara wa naka. Mimi ku ruhande rw'iwawe wowe uri umukobwa ukiri muto bishitse hakagira umuntu aza kudraga w'umugabo zibuko afise umugore n'abana ku ruhande rw'iwawe byakira gute? Bon izo siguzanje nishure kuri jewe mugabo izo siguzi wanje izo swingisizi wanje pe ariko kubandi ndavyumva ufite umuhabara ijambo umuhabara gisigura imara y'umugabo w'abandi. Davre kuko umuhabara none ndakubaze donc urazi neza kujya mugabo ufite umugore wiwe ukacamera ko mugendana c'est-à-dire imara ko murihisha uri ndaya yiwe muri nyegeza kandi hajya Bibiri iravuga ngo ngingero mugereramwe abandi ngo niyo namwe bazobagereramo iyo ni jambo ry'Imana yabikora sinzi mugabo je sindabikunda swingisizi wanje ubu musi turakunze kuvyumva cyane cyane ngaho ngisagara ugasanga
umwana w'umukobwa akiri muto arafise umuntu w'umupapa bagendana aho usanga umutama asumbana se wiwe. Okay. Mu gihe tuzi yuko umuvyeyi afise umwana umwe babiri canke batatu canke bane abo bana barakeneye affection y'umuvyeyi muri weekend barakeneye ko umuvyeyi abasohokana bakaryoga gatemberana ariko umupapa wewe ugasanga nta mwanya afise ari kumwe n'uwo muhabara wiwe mimi kuri urwo ruhande uwo mukobwa yemeye ko uwo mupapa areka umwanya w'abana areka kuba hafi abana kubera umwanya yawumutwaye ese ko uwo mukobwa wamubwira iki? Bon nivyo bayahisemo urumva ntaco bimubwiye. Mugabo bijya biragaruka. Uti bigaruka gute? Jewe ndafise hari umukobwa nzi apana bya ngo narumvise. Jewe nzi neza nk'ikwaje nize interna nabandi nigubanza muri se bubanza abahazi maybe muca muvyumva. Uwo mukobwa yiga ndari mu kigo mugabo yari mu externe. Yarakunda kugenda n'abagabo abandi. Umva vraiment yani abdumuga afise inoti mwariruka pe n'ibirenge bigashuha. Yari mwiza imana yamuhezagije ubwiza avisaje keza yari mwiza. Rero ndibuka igihe kimwe turi baduhaye sortie ariko arigamba ati naka vraiment umugabo wiwe arankunda kubi turagendana arampa amafaranga iki n'iki ndazibuka sindafata yari kwanwa isongo. Tunambwira ati ninga mburi vya no kusha kugenda n'umugabo wundi mugore kandi umugore amuzi ngo turanayaga. Tunamubwira okay turumva ari byishimiye kugenda n'umugabo w'abandi ngo jewe uretse bisanzwe. Namubwiye ati ivyo uri kuragira mugenzi wawe sinima atabikwisha mu rugo rwawe uzonyitimbwa kwa napinze sinima atabikugira uzocuza ukunda ndagunda kubifana kuko hajya icyaha kirazunguruka apare y'icyaha ibintu byose birazunguruka ku isi. Ntuzobona uronka amafaranga muri nakuguye ko ngo ni hazard no hari ikizo ugize gukora umunsi runaka imana yakwibutse yagushomboshije kandi n'ikiri kirazunguruka niyo ukora iki mugenzi wakumaze uri share hari umunsi cyaka ikizo nuko kitazushikira wewe kizoca ku mwana wawe kandi uzomenya ko ari cyaka ibigeze gukora ukiri mu butabwi wawe. Umukobwa turapinga urumva twe mu cumi n'icyo gihe ndadubura bebo yagumayo mugabo tubanda turi en contact. Je navyutse cyane nacenja kwiga mu Rutana mu yindi interna medi ishuri ntaraheza kwanje numva ngo yagize mariage ngo ari umuhungu ngo bafatanye genre afise amafaranga ni vita vraiment nishimwe umudeho nakarankunda ngumano bake arubaka Imana yamugirira ibako yaragira mariage haciye nababana n'umugabo atanguza agana n'abagenzi ba mukobwa. Umukobwa ngo ni kuri je umugabo wanje kinamubwiye ati ndugu yangu wazibagiye tukiri muri lycée banza wabizibagiye tinina ukana ahubwo tenyenya ngaho guma ngaho nyine ubunwe kuko nawe wabigirira abandi cyo nizerure ko nimwe wagira ndi bagore agenzi babakirwa bavyivye umutima byumve nawo mvuga ukuntu bibabata ushango nukuri ivu njo nabisikia rero bisigura ko ni ubikoze mbatace bikubwiye wowe uzumenya n'Imana yawe haje kuvuga ngo urumva ngo naka mu judging no hari abantu bakoga bafite izo swing. Okay. Urumva aravuga ati ntaco bimbwiye ntaki uramureka to akavyigiramo. Ku ruhande rwe wavuga yuko ingero ugerera ko abandi ariyo nawe bazokugererako donc Imana yaramwishuye byo yakorera abandi ba mama akamanya nunu nawe nivyo byaciye bimujako. Nibaze ko abakobwa bakora ivyo bariko barumviza kino kiganiro nibaze yuko ibimima babwiye mwitegeko ejo canke hirya ejo muzobona impinduka muzobona ingaruka. Uwo munsi umwana arakeneye minevare arakeneye kuryoherwa arabizi ko papa wiwe afise amahera ariko nibiriko birakunda ko amufasha nibiriko birakunda ko amuhakeya ariko aramuba hafi kubera iki arafise uwundi mukobwa aguma ari amahera dusohoke tugira uku urumva nta mwanya afise ari busy no mukobwa. Mimi ni yahe manuro rero wobwira abakobwa bameze tuje kuri côté positive ntitugwa muri negativité gusa kuko nta muntu yamari nta bantu bose araberanda. Hari igihe umugabo arondera umuhabara bivanye n'ivyo mu rugo. Rero tuje no kuba mama nabo bubatsi zabo. Jewe ndi muto mugasi ndi gito naragize ndafise ka experience sikanini cyane muga kubudima ndabanze kubibona. Hari umugabo arondera umuhabara bivanye n'umugabo n'umugore afise mu nzu agasanga n'umugore ntiyumva ni wa mugore mukumuhereza ikintu nka telefone shirimo telefone agira gusuku
seri ugasanga umugabo bavuye mu nzu ntabyo ni kuko rimeze neza mwageze kumuhabara akamubwira ati yo sheri tagakora vraiment yo tiwe yihenze urumva rero ugasanga umugabo agiye kumuhabara agiye kurondera umukobwa hanze muri iyo sanse ugasanga ni wa mugore ntitwo jya muri byinshi na byinshi mugabo abantu bakaba dukurikirana kuba mama cyangwa papa bubatse barabizi hari igihe abagore usanga ari binani rero tuvuga ngo urumva no sibo sibama ari beranda rero urumva sinzi tukiri ngaho nyene twahereye kare tuguma tuvuga ngo abahabara mugare tukavuga ku kote y'abagabo ubu munsi turahavuye turagiye kuba mama nabo mimi uhora wumva mu kibano canke hirya no hino aba mama nabo usanga bafise abahabara ivyo uhora uvyumva neza cyane wasanga bafise umusore akiri muto vraiment bagendana biba vyavuye bon je ndibaza bari stress zo ni mungo hariho intuze nyimwe nigeze kumva abantu basigura ko reka kwanza mbanze donc nce ku ntangure byose ndayavuga ukuntu yabimeze kuri twe b'abakobwa usanga une jeune fille ufise 20 ans ou 18 ans 19 ans je sais pas ugasanga umaze kuryamana n'abahungu plus de 20 personnes 30 cyangwa se umaze donc tu uri umukobwa ugasanga umaze kuryamana n'abahungu benshi cyane rero muri icyo gihe ugiye kubaka birakugora kuba satisfait n'umuntu umwe mu gihe uba wamenyereye abagabo batandukanye urumviyoka tujye ku bahungu nabo ugasanga uri umuhungu ugasanga umuntu bafite 30 cyangwa 25 amaze kuryamana n'abakobwa kugira ati jesi mva n'igitigiri kugira ati tijya nabo mahani yaga twaryamana rero amaze kubaka urugo biramugora kuba satisfait na wa mukobwa umwe urumviyoka normal kwanzi ingo z'ubu ntizizokwigera zinaramba ndabwiza ukuri kubera iki benshi bagenda ku bagabo bamaze donc baramaze gusambana mu benshi cyane n'abahungu nuko nyene atwara umukobwa vraiment yaramaze kubona abakobwa barenga nka 40 akaro kari hafi ndafise umwepse wanje banga mu Kamenge niyo tuze guhura muri vie ndamubaza mbe ntibarongora ngo je muri December ngonzara umugore vraiment namubwiye ati wa mugore aje kukwihanga wallahi agiye muri gehenom mu rudashe numva ni wa muhungu saa moya bari kumwe na Jeannette yani saa moya gushika 10h haca haza ka Greta gushika midi urumva ngaho Greta zitatetse yatetse rero n'ibya Alice Alice araje midi ataka 14 cyangwa pepe muje ko kati kumbe 14 agomba hazuwundi ugasanga umuntu ku munsi abana naho kugashika kuri 36 sinkuru narigeze kuja kumuraba yambwiye kuri telefone ko tari hari burya hari umukozi mu rupangu yankunda kwaje bije mu jesi abantu tudahuza n'abantu bake kubabaho kuko jewe nta maraso mfite ku bantu ufite jewe mbonye ndi umuntu like ntaramenyera umuntu simvuga nabamaze kubibona muga maze kumenya ndi umuntu mwiza cyane nyamukaca mu gatsingo ndahubwire ati burya ari kumwe n'umukobwa yituko nuko tiyangiye ko atari hari tirindira ko tatsoka mukanya twagomba cyaza ubundi nati burya abakobwa baje navuze ati ntabwo ntabwo napfa nibutse cyabaze wa muhungu niba kuguye azo umugana wa mugore umwe wadentora gaso ntibikunda muri ico gihe mimi ugiye kumuraba Petro waramukunda cyane nukuri samukunda kirenga pe nonda kubesha ego nukuri ariko waramukunda basi biri très simple ko namaze kumva ko afise ingeso y'uburaya donc genre umuhungu wuko nyene wavyakiriye gute umaze kumva ko ari kumwe n'abandi bon ntibyantangaje kuko urumva numvise ufite nawe ibyo namaze kumva ibyo wari umaze kumva turakoze gusa namwanzike ndamubwira ati ijambo namubwira ati bon kuko ndavuga ntaco bitwaye tariko ti nizeye ko ebuko kumugero hari tiwe munsi yagwa umugero zobashimira gusumba uko wumva umubakurakurana suppose nk'uko wari mu rugo gatusanga n'umugabo wawe byo bibaye tubyakira gute kuko turi kuri kaya bahabara no urumva donc ko yarakugana nawe byo tubyakira gute bon anda gutera inkuru je d'abord bibonye birakubabata mugabo icambere cyo nimvira SK ibi bibaye ndabifise mu ruhara kuko ari abagore n'usanga bata
sinzi ukuntu bivuga mu Kirundi yani hawarizishi wa wanazabu kitandani donc badaheza ivyangombwa Kirundi vuga Kirundi hari abantu usanga igiswahili kitu ndugo ndageze kuja mu Kirundi siba bivuga amakosa hari gusanga mu mabanga y'urugo badatuma abagabo baba satisfait mu gitanda rero mbansha nimbira muri yo kadabo sanze ata nuzanye hari nkaca bon ona kamera ntera mu muntu sinzi kumaze kubibona hari umuntu abafise ingeso ari yuko nubwo nka Yesu yaramusengera dakonda none muri ico gihe mimi nimba ata makosa wari ufise uwo munsi mutari muherutse no gushwana hari n'icyo usanga mwaraye murandikira ati benda gukumbuye biki nibiki aguma kubesha kuri telefone w'ico gihe nta makosa wari ufise ugaca usanga ari muri ivyo dabanje ndamuheba none no mu rugo co muheba ingenda gutera mu kintu mutaruzi abakobwa dabanje turondera amahera no simukuna dukirikirana abakobwa turondera amafaranga kuko haje umugabo agasuzuguro ko sagira akakweretse niko abona nta uri buje avuga ati uyu ndamugize uku yani nibwo no mucurura azoguma he aha nyene rero muri cyo gifise amafaranga yiwawe umugabo avuga ati ibi nabimwereka iko amafaranga zake arafise amara yiwiwe aca genda urumva rero jewe mvuga ku rwanda rwanje nka jewe ukuntu niyizi nka jewe Imana imfashije nshaka kuzoja ku mugabo canke kubaka fise au minimum n'uburyo nabukiye bwo kwibeshaho mvuga ati ndadandaza gatunguru nkunguka iki ufite niyo projet niyo target je mfise mvuga ati nzoja ku mugabo nugaze bari desamire kuri konte yiwanje ndiguye ngo ayaramaze mvuga ati yinyeshe wanje ayaramaze bon ni byiza kuja ku mugabo ufite ico wimariye mwibwa kuvuga ati gute icembere ari vyiza umugabo aje gutwatsi naka telefone ya 300 ntimusuzugura igitane cya 50 kimusuzugura cyo mugenda mutwara mu rugo numukobwa d'abord sindera amaboko arakora rero muri ico gihe abona ukora ntazo kwitesha koraga uniyo kundara ko gabe binebwe urumva monde tugeze mu busiyo gutereka inzara gusa zitereke mugabo avuga ati ndaziteretse vera nija ko ngaha ni yasho yangu nuko bimeze rero jewe nzoja kumugamba mfise uburyo bwiwanje bwanse erega ryamana no kuvuga ugwanira mu rugo navyo nyindi neza kubuda komeye mu mutwe kuko urihangana mugura pfisa aho ugeza kandi pfisi wihangana abagabo benshi ugiye kuraba ari sinzi ko kunda kurikira amakuru bavuze ko abantu benshi bagwa bamugera n'abatamu n'abajene bibaza ko kubera iki bajya batamu barirondera amafaranga baceza kurondera ko gata amafaranga bafise bahendesha y'amahera yiwabo azo kubera ko mwikingira agwaye 200,000 tasema no uko nyene bibaza ko kubera iki afise ashaka guhereza kumugera urumva ashaka guheko mimi kura duhimanuro kuravuga ati abakobwa bataraja kubaka ni murondera amafaranga turondera amahera no kwimana abe make yiwawe none muri ico gihe babwiye barondera amafaranga wowe nguri kubabwira ati mu gihe bazabona bitameze neza mu rugo bifitiye amafaranga yiwabo barafise si kuvuga ngo kwihangana birafise aho bigera ego none ndakwaze wewe basi par exemple ukora muri TV bamaze demo bataguhemba utabakia hapo utaondoka uwi uno tuvugisha ukuri jenda kunda nutwa serious okay uzoguma ngaho cyangwa ducawiyomora bamaze demo watame kandi bacha batsinguru bacha kumavuga ati umuntu baguhemze ati urumva ni wihangane benishu amahera idolari urabona kunuku no kwazi ku benishu tasema tayari kuri bisi randuhishije okay muri yo ka apa woguma ngace nkogenda demo wataguhemba tukibaze ndumuvumenga kiragoye okay niyo mpamvu ndagiye demo watariko barampemba hoba havana n'ingorane izahabaye hari ingorane ushobora gusuporta n'izindi ntushobora gusuporta voilà ubona barampemba bisaka no mu rugo nuko rero bimeze hari no gucinyura akaca kumugwana amakofi mu rugo umenga wagiye kwiga karate agakubita ataca mupfuwe byo vana basi n'amakosa hari agarumse ngo tutamugwana ingo zitunze byinshi ingo zitunze byinshi utangwa kujya ngumu rero ndavuga ati kwihangana bifise limit donc urafise aho ugeze ukavuga ati nukuri aha
nukuri ndarambiwe gutanga gucika intege kuko hariho n'abantu usanga ngo bamaze umwaka umwe arara mu cyumba cy'abana undi arara mu cyumba nyene araryamamo rero urumva muri iyo kabasi tube separe habari impamvu muri ico gihe rero wowe uri kuhanura abakobwa bakiri bato nkatwe ati nimubanze murondera amafaranga nimwihute kubaka mu gihe muzobona vyase muzoca mukurameza mugende niyo kantu urumva ubahamye mananje navuze ati yego azokwihangana mugazo umwese n'intuza erega hari uzosanga mbere n'umugabo atamucamo mwasanga ufise ugize umukoshi mugabo aragucamo mu izina rya Yesu imana imundi nuko rero bimeze bon kubaka umuntu yavuze ngo kubaka ngo nibanga rikomeye cyane rero muri abo mabanga n'amabanga arenga igihumbi sivyo babubakiyeko rero wowe ufise ibanga ry'uwozo babubakiyeko je nzobe bafise ibanga ry'iwanje nzoba nubakiyeko bajya bafise amabanga y'iwabo rero nibaze vyuko ngo bazokwihanga cyangwa baca bomoka kila mtu na shwa yake munsi na mahitamo yiwe kandi urashobora kubana n'umuntu atari uwiwawe bibaho bibaho bikagenda ivyo n'ibindi tuzobivuga mu kindi kiganiro n'abantumira sawa ndumva nzoguma nagutumira tuganira bacaye byinshi ariko mimi impanuro uri kuratanga cyangwa ivyo uri kuratubwira novuga ko kubijanye n'abakobwa bakiri bato hari abantu baca bacika intege ugasanga mu kibano ahantu baye impanuro ntizazi ndi nyene benisho ubona umupapa n'umumama babanye nabi nawe uri umukobwa uravuga ati none akwa kuki ngire mpange mariage ugasanga abakobwa uno musore ko bavuga ngo n'abariyo baragowe abakobwa bakunze kubisa mbiriza ugeriyo si wewe be you d'abord ba wewe icambere menya kugiye donc ugiye kubaka umuntu mugiye kubakana mwahuye mwese mufise abanya 32 mukana umva mwese mwahuye mukuze rero kuba mwahuye mukuze n'umwana w'uwundi ugiye mu rundi rugo hari yindi mico atajya wakwiwanyu kwa mama wawe rero kujya ugiye mu yindi mico d'abord uzokwiga ya mico yiwabo banzi wige ubamenye bakunda iki bankiki urumva donc ubamenye d'abord uce ugira ubuntu muri wewe no kwihangana kuko ari gihe nashima usanga mugabo agukunda nyoko buki wawe ugasanga niyo nabi mutuma tigenzura ndende mukobwa ubwawe ntumushaka bamama buko abamama buko bukigiye ndugu yangu ndio na generation 20 2020 na manuvo model urashaka kugenda mu rugo usanga nyoko buko vraiment ashisha mu majambo rero basanga wanashima nyoko buko akavuga ati ujya rugore utavyaraho kabakabaye gusa mimi muri ico gihe kugira ngo nyoko kwe wawe nimuhuze birashaka kuba bivuye kuri we ugasanga wagiye kumurabukira umukobwa ugiye wiyambariye deshire ugiye wambaye minjip ni wa mama yakuriye ruguru azindero y'ikirundi arashaka kubwira umuhungu wati uwo mukobwa utuzaniye turagusavye nudukwegere mu muryango wacu hagarira umuhungu nawe ko yagukunda usanga yasi niwe ntegerezwa kuzana ico gihe uri kuribaza ko nyoko kwe muzoshobora guhuza kwega none wowe mukobwa ufise ubwenge uja kuragabanya ko bukwe wambaye deshire hariha umunyamuti nyene urabona ataco bitwaye basha abakobwa je ndakunda kuguhanura generation tungana menya ahantu uri ambara nk'aho hantu buri je ndazakarorero jewe nje ku kazi impuzu je nambara ndi ku kazi nizo nambara mu hebiri dufaire kandi nizo nambara ku kazi nizo nambara ngiye gutembera biratandukanye kandi nizo nambara ngiye gusenga biratandukanye cyane ndazo rora mastati yanje je ni par exemple je nabise umutipe tugeze gukundana mu museum ndi wabo nagina nambaye dira nitandira bien baravuga ati nimiri murambona yambara kabutura rero umuntu wese yambara impuzu ivaye nariye arimo iya agaciro kandi umukobwa sometimes gutunga impuzu zibwesheje agaciro ni byiza apana kwama deshire sinzi gura n'ibintu bigweshe agaciro kuko nyoko bukwe wawe nyabwo usaravira mu Rwanda wambaye dira nagatandi nazovuga mana ya umukazi wana noyo kode warasha waguye umvugagaragaza kwishuguriwe basi gushingiza ko babivuga panugiye kurama nyoko bukwe wawe nakaje kuhagera ngaho nubwo wagitse nkani mire gerageza nimba kanzu k'igitenge kagere ku maguru vraiment bikunze shaka no tuvutana ati
mara yanje rero ni byiza ko kwambara impuzu ivaye n'ahantu bugiye ivyo nibo baba bitumye mimi tukiri ngaho nyene turacako turavuga kuri kaya bahabara umunsi biragwiriye ugasanga abana mbega bazokura gute mu gihe bakuze babona papa wa suppose ni nka papa wawe akuze yifitiye nk'abagore 3 canke 4 uravyumva mu kibano ubuhoho urakuze uranamubona bari kumwe mu modoka uzokurana umutima w'urukundo uzokwifuza kuba ku rugo rwawe neza kandi uvuga ati na papa niko yarameze na mama niko yarameze atahijoro ntaco bimubwiye donc twarireze ntaho tukeze tubona nta mwanya yari afise mimi kugira ngo ibintu bigabanuke abana bakurana urukundo ejo canke igihe ejo azokuba kizaba bameze neza ni giki cokorwa kugira ngo ibi bintu by'abahabara bigabanuke ubona ku ruhande rwaho kuki tuvuze ngo bigabanuke canke tumenga rero twebwe turi ba chef de zone mugabo imana ishimwe ubu bariko baragira haro sensibilisation iriko irakogwa n'umuhabara n'umugore wa kabiri bashaka gusohora mu nzu byatangiye gukora mu ntara za ruguru mbe bavuze ngo ni Ngozi byatangiye gukora bariko barasura abahabara vraiment imana ishimwe vraiment umva basanze uri umugore wa kabiri stoka naje kuvuga ngo urumva ngo nibibaraba we gusura umugore wa kabiri ucuvaye kandi ni byiza vraiment leta yabikoze neza cyane kuko usanga abagore harika okay ariho ibintu usanga bikunda kuba hajya umuhungu n'umukobwa umuntu atangura gusaza cyane n'umumama bivaye kujya kuntu yibaruka araruha ugasanga urukuba rwiwe bivaye kujya kuntu akazi katuma umuntu asaza rero ugaca mu mugabo ashaka kajya kana kakiri gato nawe abagabo buvuma bakora atandere bafise ukuntu ugusanga umuvuma w'umutama bifite nka 65 ndagukunda umutama ari okay wari okay nukuri d'abord abagabo n'abanze bihanura bagira impuhwe byanse naho mba ni kamere yabo bagira impuhwe kuko sinzi n'ukuntu n'umukoshi d'abord ufite 65 ugiye kubonana n'umuntu afite 20 n'umwakupe niko navyita kuko ikintu sinzi nyene kandi benshi bariko barahereza ingwara abajene bakaca baziha abakobwa nabo kuri abasosheri babo bazogira amayaye bakashawashira wamugera babajene bagira ubuntu d'abord muri bo biyumvire d'abord uyu mwana ngomba nje kuryamana nawe nanje naravyaye eske nanje nimbaho bari undi mutama ameze nkanje ariko ari rukinyuma y'umwana wanje afite d'abord yabiyumvira uko bakibomanga inyuma umva ntavyo biyumvira aho ni impanuro ku bantu baba papa ni impanuro ndumva bagumye hagaze ku batama wavuze urongerera nasubiramo ku ba papa turahejeje katugende ku ba mama nabo nyene ndi mama nabo mera numvise ngo umuntu yagaze muri ado 40 50 ngo asubi acaja muri hoto d'âge muri hoto d'âge akusanga ugasanga umumama sinzi ko kunda gusohoka nka muri weekend ugasanga je ari umumama kenshi yongiye sinzi ndakunda kuja kumviza karaoke ya bishu muri gera ari umere nkunda kubona misi yose arakunda abajana kubi umumama s'il plaît ugasanga arakujya bayita gute kujya uheze amafaranga ko umuntu yarebye neza yameheza abahungu rero ugasanga ni umumama ufise 50 yifuza umuhungu akiri muto kujya ubona nkuko ushaje utotweruka ko umwana wawe abona ubwambure bwawe iyumvire kujya wundi musore ubone ko abonye ubusa bwawe ari uba wiyambuye ubuntu bw'iwawe uba wambaye wiyambuye ubuntu nabo bahungu bikigibo ni impfamutima banapenda barakunda bashiga mikubi ati yo mana yanjye umuntu amase nkani miracaca we abwagiye ntagara yeme ati nzofa kumurya ntaco mugumenye ko niwa murya niya mikoshi nyene numva ngo bakuroze gute wishinga ubona ubuse bw'abatamakazi ngo barakuroze baracakurugana bado urumva d'abord uri umumama burya ubuntu bw'iwawe wiyambitse iyumviye ati nk'ubu ndi umukecuru umwana wanje ariko araba ubusa bwiye byogenda gute d'abord tukiyambika ubuntu ikirenze kuri ikigeretse kuri ico twibuka ko hari Imana iko yatubona kandi tutibagira kuri ibyo Imana Yesu yari yarabivuze turi mu gihe cyanyuma
nuko impanuro zatanzwe haba ku bapapa canke ku bamama ariko mimi ava yuko turangiza umunsi tuko turabibona ibiko biraba byose bifise abana bakuze abo bana nabo nyene barakeneye impanuro kuko urazi ko hari umwana ashobora gukura kugera yaho hanura umuvyeyi ukamubwira ariko mama ndashaka ibintu bigenda kubera ko si kubera ko ubumurengeye ni kubera ko muri wowe uraciye ubwenge urumva ko umenga mama warakana umuhanura agahindura rero n'abana barakeneye impanuro kugira ngo abavyeyi biki gihe bavuga ngo ngo na mama niko yarameze cyangwa ugasanga kera niko umuvyeyi yarameze wakuze babikubwiye nawe ugacuvuga ati ngira nkore nkabijya nanje bakoze ngire ndabihore ni umunsi abana nabo nyene barakeneye impanuro kubera ko bariko bitakazuza kabo ese kuko uyihora umuvyeyi karakura ari karasaza ejo nawe arakeneye kuzogira urugo rwiwe abana nabo nyene ndashaka nabo nyene ubagere ko ubaye impanuro bareke kuvuga ngo n'abavyeyi niko bari bameze ngumva rero nanje ntegeza kugira ko bari bagize mimi ndashaka n'abana bava ko turangiza nabo nyene ugira ico babwiye generation ni generation yacu dukurira amaboko mu mpuzu mvuze uko ariko ikintu mukimbabaza cyane abantu dukora ku TV online surtout les filles canke abahungu babanga korondera diaspora bashiga mu mingo bari hanze abakobwa nabo tuko turarondera aba diaspora ariko naguma ndababwire ko jewe uyu mwuga nawutanguye niga muri 12 niga seconde mba yaca Afrika nka 3 ans kubandika kera narakoreye televiziyo twaga BD ndakorera Isaac ndakorera J bafite iyi ni medigira kandi ndiko ndakorera kuri ibyo iyo myaka yose nakoze sinabijyamo mvuga ngo aba diaspora jedeje nige zira naryumvise mu mwaka uheze jewe naje ndondera amafaranga nari umuntu mvuga muraraba ati ndashaka kugura Cotex ndashaka kugura dukanda mbiri ibi byose nzobishika ko gute turika ku mamega nari umuntu jewe ndetse kukubesha jewe mu buzima ndumuntu sinzi kwiyemera mvuge ngo urumva ngo ndumunyamuje no ndumwana wa ruguru nko nababwiye ndumwana wo mu caro pe ndumuntu nakuriye ruguru mu buzima atari bwiza cyane kandi atari bwicana ko narafungura apa yo gufungura umva mugabo urumva cyangwa mu cyangwa byomba ariko muri byo kintu bihe byose sinari nzi ko nshobora kugira imyambaro 3 y'ibirato imyambaro 5 bivanye n'ubuzima ariko ndavuga ati eske ibi byose nzobishaka gute mbonye impuzu nziza kugenda yegurire ndavuga ati nini asa mu dukundanye adushaka ko mujyamana kugira biguhereze kandi mu misi bya bintu bizohera ushaka kandi ko guhereza ibindi ni wa mubiri wawe uragira igikoresho ariko tiri kuri ivyo reka ndondera ikintu jewe nashobora ndaraba jewe ruguru narari mu mugasi cyane kuko ndafise umutwe woroshe cyane mbwa ndakunda cyane kurima ndavuga ati ni nkore gute ino sisi nta bintu byo kurima bihagwiriye nkore gute ndandaze nta mutaye mfise cyangwa ati rero nakunda kubona ibi bya TV online nkabona amafilme kuri televiziyo ndavuga mbona nanje ibi bintu mengano je no bishobora mugerageza nyine nkikura mu bwenge ko nari umuntu nakuze ndishaba je ndishapra mu buzima ndumuntu nyene sinzi biba bya TV online biraza nataka gukorera amafaranga 50000 ndi kaya nkiyamuhira navuga asinka ufite hageze gutora umushana w'umenga ndi mwijuru ko navuga ati 50000 ndaza timani shimo n'ukuri kw'Imana cyangwa mo déplacement yo kwishuri cyangwa mu turato nyimbaga se mu kimuzu ari nkatambika abe aje de poche cyangwa ndi umuntu mvuga ati nakoze nakuze ndi umuntu mvuga ati ninakora maisha yangu n'ubuzima bw'iwanje nje ndiko ndonona namba cyangwa ndondera ubuzima meme nyumuka cyangwa nakwa critique umuntu ugiye kwa TV online bumara wagira na sinema bumara ndugu yangu nakazi nubwo twaturi nka 50000 ku kwezi nakazi dusumba wewe utegeme 1000 ku mushugade cyangwa mushuga mama nukuri tungana pe nitumba nta naho bihuriye rero dukure amaboko mu muzi dukore kuba jeune ngo nta kazi gahari ndavyumva nanje sinize telecommunication nize informatique de gestion mugabo ndafata micro kandi bigakunda wowe kuki tovyigisha ngo bikunde ndabicu tumaje se witeza imbere nibazo bari karanga nubwo bari ari mikashi gende utandaze abe makeyi wawe abe makeyi wawe maybe nufise umutwe rwagara kuri rya zuba mugabo ufise ubundi genda muri ville sinzi ko nabivuga mugabo gerageza utungwe umva ube satisfied cyangwa
ubumbwira nabijya ufise kuko niyo ntandaro byose nutangura kubona ko amafaranga uronka ku kwezi atogutunga nubwo upfu bwose uzobutanguye kuranka mu buzima bwawe ifate kuri mu boss nibwo wa 20 ugasi kuri 20 ndi mu boss ego ntaco ntungwe n'ufise samire mugabo ugati ndafise 20 ndakoresha uko nuko dukora ko mu muzu dukore ego Mimi tukushimire cyane merci beaucoup urakoze cyane kumanura uhaye novuga beho byabashuka tade okay n'aba mama hamwe n'abana novuga ko ndaza baza kumviza kino kiganiro gufasha abantu benshi ugasanga umwana kubera ko abona papa we afise abahabara nawe nyene ariko arakura mugavuga ati ninakura papa nzomwihora nanje nzafise nka batanu ubona umuhungu afise abona ko papa we afise amahera avuga ati ntaco ninakura papa afise babiri je nzafise nka batandatu nzoza ndakurakura eske uzoba waje papa wawe cyangwa uzoba waje umutima wawe rero twari kumwe na Mimi ari umutima waze baribukana ko na CD baho n'umugero abaho baje okay Mimi kumanura Tanzania waza yuko zizaza gufasha abantu benshi abaza gukurikira kino kiganiro bahora bavyumva mu kibano ugasanga bibateye ingorane hama induru kubera umumama acamwe umugabo akaja hanze cyangwa umupapa nawe nyene uko nyene meme n'abana bagashikirwa ariko nibaza kumviza zino mpanuro za Mimi peut-être biraza kugira ico bihinduye ikiganiro yari nawe bivuze ko iki murafise ico mwivuga ko muri commentaire haba ku mpanuro za Mimi abashigikiye Mimi muri commentaire murashaka kuvuga ati vraiment kumanura yavuze natwe ku ruhande rwacu tubona byogenda kunyene hamwe tubyogenda ukuvyo hari byohinduka ho baho changement rero ndabashimiye cyane mwakoze kudukurikirana abataragira subscribe mugire subscribe mbandaye mukurikirana ibiganiro vya Roy TV amakuru mashasha yizeho au revoir